ubusuma bukabije buza ku gitigiri cy'ibihumbi 5,451. Ugukubita no gukomeretsa umuntu igitigiri cy'ibihumbi 2,505. Amasanganya mw'ibarabara 1,134. Kwambura umuntu twiye kugwenge 633. Gukora no gukoresha impapuro z'amagendo 443. Gufata abakobwa n'abakenyezi ku nguvu 415. Guhohotera uwo bubakanye 271. Kugumuka ku ngingo za sentare 212. Ukurandura imirima 169. Urudanaza rw'abantu 109. Ubuhemu ku giti cya 78. Imanza ziradindira kandi bivanye nuko amategeko atunganijwe. Urasanga amategeko yaruguruye cyane ku buryo nk'umumanza z'ivyaha bukekwa ko icyaha akabafunzwe arekuriwe kwitura sentare incuro 5 zose asaba ko yoburana yidegemvye. Ivyo bituma sentare iteba kwihweza gwa rubanza mwido nido mpaka ibanze iheze kwiga ivyifungwa ry'uwagiriza icyaha. Uwarenganijwe arenganurwe canke abantu bakanka kwita ubutungane vuba ngo bazokwitaba ku mutahe wa gatatu. Ukutita umutahe naho woba umwe birahanwa n'amategeko mpanavyaha. Ubushikiriza manza butunganya intonde z'abanyororo bogirirwa imbabazi. Aho intonde zatunganijwe nko kiboro rikuru rya Mpimba mu kwezi kw'indwi mwaka 2025. Nyani cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, mukaba n'umucamanza kizigenza, nyene iteka mukuru w'inama nshingamateka, nyene iteka mukuru w'inama nkenguzamateka, nyakubahwa cegera cy'umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, nyakubahwa Shiganje wa mbere wa leta y'u Burundi, nyakubahwa mukuru wa sentare Ntahinyuzwa, nyakubahwa mukuru wa sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro rya leta y'u Burundi, nyakubahwa muhuza w'abarundi, banyakubahwa mugize ibiro vy'inama nshingamateka, banyakubahwa mugize ibiro vy'inama nkenguzamateka, banyakubahwa abashinga amateka namwe bakenguza amateka, banyakubahwa mushikiranganje w'ubutungane hagati y'akazina muntu n'iterambere ridakumira, banyakubahwa abashikiranganje mugize leta y'u Burundi, banyakubahwa muri mu nama nkuru y'ubucamanza, nyakubahwa buramatari w'intara ya Bujumbura yakiriye ibi birori, banyakubahwa murongo y'inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano, banyakubahwa bakuru b'amasentare asanzwe n'aya gisirikare, banyakubahwa bakuru b'amaparake makuru n'amatoya, banyakubahwa bacamanza namwe bashikiriza amanza, banyakubahwa bafasha ubutungane mugize umuryango w'ubutungane, banyakubahwa murongo y'inzego z'abashingwa manza, banyakubahwa muserukira ibihugu vyanyu mu gihugu cyiza cy'u Burundi, banyakubahwa muserukira amashirahamwe mpuzamakungu mu gihugu cyiza cy'u Burundi, batumire bahire umwe wese mu cubahiro n'iteka Imana yamuteye. Tugira amahoro, tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, ubutungane n'iterambere mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Mbanje gushima cyane gose Imana nkuru kibirengeye umuremye ijuru n'isi, yo yadutoranirije iki gihe cyiza tukashika turi bazima
ngo tube dukoranye turi mu mutamana w'ubutungane ngo duhimbaze bino birori vyiza rubise ivyizigiro vya kazoza keza. Imana nihabwe icubahiro kibereye ibihe bitazoshira. Kuri uyu munsi w'igenekerezo rya 26 Nyakanga umwaka wa 2025 turamutse dutangura umwaka w'ubutungane mushasha. Mu nkundire mbanze nkengurukire cyane nyene cyoro mukuru w'icacu cyacu Burundi we yateye iteka ibi birori. Ni ikimenyetso gikomeye kigaragaza ikibanza ubutungane mu gucacu ciza cy'u Burundi kanatsinda niwe mucamanza kizigenza muri kino gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, niwe ari ku ngoma y'ubutungane muri iki gihugu. Mu nkundire kandi nkengurukire mwebwe mwese mwitabiriye ubutumire mwaronse. Twizere ko mwashimye gusangira ibi birori n'urwego rw'ubutungane kuko mu bufise kumuzirikanye. Yani cyubahiro mukuru w'icacu cy'u Burundi mukaba n'umucamanza kizigenza banye niteka banyakubahwa batumire bahiye. Mu birori nk'ibi abarongoye ubutungane basanzwe bafise umugenzo mwiza wo gutora icivugo urwo rwego ruzogenderamwo umwaka wose. Uyu mwaka rero hatowe icivugo kivuga kiti ubutungane bwigenga bushingiye ku manza ziciwe neza zigakurikizwa mu gihe kibereye buzofasha gushika ku mbona kazoza y'igihugu cacu. Mu nkundire muri kano kanya tugerageze gutahura kumwe iki civugo. Abarundi barayamaze bati ahari abantu ha murunturuntu, barongera bati aho bumwe butari buteranywa n'inyama, ahari amahoro umuhoro uramwa, kandi bati ahari amahoro urusato rw'imbaragasa rwifuka batanu. Ivyo bigasigura ko amatati n'ivyaha bidashobora kubura mu mibano y'abantu isi kimeze uko imeze. Ariko abarundi bamanye ishaka ryo gushika ku mubano mwiza urama, ari nayo mpamvu baciye iyo myibutsa bashaka kwerekana akamaro k'ubutungane nyabwo. Umuntu ntiyamanye icyaha ariko camuje ko mu nyuma kuko Imana yamuremye mu ishusho yayo. Icyaha rero nk'uko igitabo mpanavyaha cacu kibisigura ni igikorwa umuntu akora canke yirengagije gukora kikaba giteye kubiri n'umubano w'abantu kandi kikaba gihanwa n'amategeko. Aho Adamu na Eva bacumura ku Mana nta gitabo mpanavyaha cyo mu buryo bufadika cariho. Eka n'igihe Kayini yica mwene wa Abeli nta cariho, ariko haratanzwe ibihano nk'uko ijambo ry'Imana ribitwereka. Kandi iyo Mana igihugu cacu cyayihaye ikibanza ca mbere nk'uko vyanditse mu ibwirizwa nshingiro. Imana nkuru kwibirengeye niyo yacimanza, ikaba umushikiriza manza, ikongera ikaba umucamanza. Mu nyuma ngo bubashe Imana yahavuye ibuha abantu, maze uvugishwa n'Imana Mose aca yandika ivyagezwe, arivyo vyahavuye biba urufatiro mu kwandika ibitabo vy'amategeko yabaye agenga imanza z'ivyaha canka yagenga imanza z'amatati. Nico gituma igihugu cacu kuva kera camye gitunganije ku buryo hamaho urwego rutatura amatati igihe cyose yadutse hagati y'abantu, rukongera rugahana abakozi ivyaha. Ivyo bikaba bitekanijwe mu ngingo y'amajana 210 y'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi. Imanza ziri imigwi myinshi bivuye kuri kamere k'ingorane ziri hagati y'ababuranyi, ariko mu vy'ukuri ziri mu mice mikuru ibiri. Hariho imanza z'amatati, akaba n'imanza z'ivyaha. Umuntu aciye ibigori mu murima wa Murundi atamuhaye uburenganzira abakoze icyaha cy'ubusuma bukabije. Uwakorewe ico cyaha yitura inyamiramabi canke mushikiriza amanza.
ariko urimye itongo agita igiwe hama hakaza uwundi muntu akavuga ko ari gwiwe agashaka kuri mwaka, ayo acaba amatati. Abo baca bitura abahuza bo ku mutumba, udashimye akunguriza muri sentare. Iki civugo tugiye kuzogenderamwo kije mu gihe nyaco, kuko gihuriranye n'ibona kazoza y'igihugu, aho mu mwaka wa 2040 Burundi buzoba ari igihugu cifashe, hama mu mwaka wa 2060 ikaba igihugu giteye imbere. Iki civugo kigamije gushira mu ngiro iyo mbona kazoza. Aho rero ubushikiza manza busabwa kuhabera amaso kugira ngo urwego rw'ubutungane ntirusigare inyuma mu iterambere kandi ntirube intambamyi mu iterambere ry'igihugu, ahubwo ubutungane butiza umurindi iryo terambere mu guca imanza neza kandi n'ingoga zikongera zigakurikizwa vuba. Umuburanyi yemera ko arushijwe akirinda kudindiza imanza yunguruza kandi atakura afise abaterereye mu iterambere ry'igihugu. Abahinga mu by'ubutunzi barakwiye kwerekana neza uruhombo igihugu n'umuryango bigira ku rubanza rumaze ikiringo kanaka, hama habe guhimiriza abacamanza n'ababuranyi kutadindiza imanza, n'amategeko azoheze ahinduke yisunze ico cigwa mu gusha ibiringo amatohoza yomara kuri parake na sentare. Abantu mu butungane barangana, ariko iyo ubutungane bubuze haba habaye ubusumbasumbane mu bantu. Ijambo umucamanza rikomoka ku ijambo ry'igiswahili kunyamazisha, naryo rigasigura mu kirundi gucecekesha. Ku vy'ukuri umucamanza aca imanza zibereye aba acecekeshejwe, ijwi ryose rivuga ikinyoma kugira ngo ubutungane bwame bushizwe hejuru mu gihugu. Aho ubutungane rero bubuze, aho hantu haba hacecekeshejwe ijwi ry'Imana. Twihweje rero uko imanza itohozwa mu gihugu zikongera zigacibwa, dusanga imanza rero hamwe zidindizwa n'abantu baburana badafise ukuri, kanatsinda mu rubanza haburana babiri ariko hafise ukuri umuntu umwe. Udafise ukuri ntashiraho intahishize kandi azi neza ko atakuri afise, ariko kubera agatima kabi akunguruza, hanyuma akitura agasambura amanza, mbere akitura umushikiranganje bw'ubutungane asaba ko urubanza rusubizwa itoto, mbere avuye aho akitura urwego rukuru rw'ubucamanza, aba ariko adindiza imanza, akaba asasiye indava uguhomvya umuntu n'igihugu, akaba asubije inyuma iterambere. Aho ntituvuze imanza zicika zikaba ntabanduka zigakurikizwa, ariko ababuranyi bakungururiza ikurikizwa, naho ne badashimye bakitura umushikiranganje w'ubutungane basaba ihinyuza rya kabiri ry'ikurikizwa ry'urubanza kandi atakuri bafise. Ikindi gituma imanza zitanyaruka n'abacamanza baca imanza za ngondagonde, zimwe atawo kwemera ko ziba ntabanduka canke ngo zikurikizwe, bigatuma wa wundi afise ukuri ariko yatsinzwe aguma yunguruza kugira ngo rabe ko azoteba agashikira umucamanza atinya Imana, acizibereye n'izitunganye, azi kandi yahisemo gucecekesha ijwi ryose ry'ikinyoma mu gihugu. Uwo rero ntiyunguruza kubera agatima kabi afise, ahubwo aba yabitewe na wa mucamanza agabitanya, azibiranye ijwi ry'Imana mu gihugu c'amavukiro, ahongewe ingurire canke akizangondagonde kubwo kutamenya amategeko. Ikindi kandi gituma imanza zidindira ni imanza zicika ufise ukuri agatsinda, ariko zikaba zanditse nabi cyane, aho mu iciro ry'urubanza umucamanza nko ku manza z'amatongo atavugaho itongo riri uko ringana,
aho ayo rihana karimbi atumbereye canke mukuruca akaba atahamagaye abegwa n'amatati bose nk'abavukana canke abo bose bafise inyungu mu rubanza ngo bahabwe ijambo kugira ngo ntibahengere rwa rubanza rwa mbere ruheze ngo nabo bace bashingisha urwabo rushasha. Imanza ziradindira kandi bivanye nuko amategeko atunganijwe. Urasanga amategeko yaruguruye cyane ku buryo nko mu manza z'ivyaha ukekwa ko icyaha akaba afunzwe arekuriwe kwitura sentare inshuro 5 zose asaba ko yoburana yidegemvye. Ivyo bituma sentare iteba kwihweza rwa rubanza mwido nido mpaka ibanze iheze kwiga ivyifungwa ry'uwagiriza icyaha. Aho ntituvuze aho nk'imanza z'amatati ababuranyi bakoresha impapuro nk'ivyemezo mu kuburana, umwe muri bagaca azihakana kavuga ko ari za magendo, agashashingisha urubanza rw'icaha kugira umushikiza manza atohoze kuri izo mpapuro arabe ko atari za magendu canke z'ukuri. Ivyo bituma rwa rubanza rw'amatati rubangira kugira ngo habanze hacike urubanza rw'icaha rube ntabanduka, bigaca bidindiza rwa rubanza rw'amatati. Yaba ariyo sentare nyene ica igira ko ico kibazo biba binyaruka, ariko twa amategeko abivuga. Turasanga kandi imanza ziteba guhera kubera ababuranyi bamwe bamaze gutsindwa urubanza rukaba ntabanduka, bace basubira mu bahuza bagashingisha urubanza rushasha, bagasubira gutanguza rwa rundi nyene rwamaze guhera, maze abantu bakama mu manza zidahera. Kuvyerekeye imanza z'ivyaha dusanga amatohoza ya mbere akorwa ku buryo budatuma uwakorewe icyaha ashumbushwa vyoroshe mu gihe icyaha cyo kwagira uwagikoze, kuko amatungo y'ubukekwa ko icyaha ataba yatohojwe ko ukangana, mbere anafatwe kugira umwe yagirizwe icyaha n'icyamwagira amatungo acagurishwa wakorewe icyaha abone gushumbushwa. Nitwo kwibagira ko yabene gihugu bamara umwanya munini mu manza baburana canke basaba kwakirwa ntibakirwe neza kandi ku gihe bisubiza inyuma iterambere ry'igihugu, kuko uwo mwanya bamara abari wo bokoresha mu guteza imbere igihugu. Ikindi nuko kuburana bisaba uburyo, ugasanga urubanza ruheze hasohose amafaranga menshi yokoze ibindi bikorwa biteza imbere imiryango, cyangwa ugasanga abantu baburana ibintu bifise agaciro gato, urubanza rukaza gucika yakoresheje amafaranga arengeye cya kintu, naho atsinze akaba hakuye uruhombo. Aha bisaba ko sentare zihagabira maze uburyo bwakoreshejwe n'ubutsinze bugaca burihwa n'ubutsinzwe nk'uko amategeko abivuga, ariko kandi n'ababuranyi bakabisaba. Ikindi nuko mwitohoza ry'imanza bishika abantu bakanka kuza mu butungane kuvuga ukuri urubanza rucike neza, uwarenganijwe arenganurwe, canke abantu bakanka kwitaba ubutungane vuba ngo bazokwitaba ku mutahe wa gatatu. Ukutitaba umutahe naho woba umwe birahanwa n'amategeko mpanavyaha. Ivyo vyose bidindiza imanza bigasubiza inyuma iterambere. Aha tugatera kama abarundi bose ko imanza taco zibungura canke taco zungura igihugu boziheba, hakiganza ukuri mu gihugu, umwe wese akajya ivyo yabiri yakuya. Abacamanza n'abashikiriza amanza bofata nka nkama icyo civugo, baca imanza zibereye kandi zinyaruke, batohoze neza kandi mu ntumbero yo kumenya ukuri, kuko bizofasha gushira mu ngiro yambona akazuza y'u Burundi bwifashe mwaka 2040 n'urundi buteye imbere mwaka 2060. Yani cyubahiro mukuru w'ugucaciza cy'u Burundi ukaba n'umucamanza kizigenza, banye niteka banya kubahwa mwese batumire bahire. Mwaka w'ubutungane turangije harabonetse umwimbu ushimishije naho ibibazo bitabuze. Mu bushikiriza amanza twari dufise igitigiri cy'amadosiye yo gukora kirenga 27,221.
ayashika 19 amajana 549 akaba yaraheze no kuvuga bice 72%. Mu bikorwa byo kugendura ubusho n'amabohero abashikiriza amanza bo mu gihugu cyose barashoboye gutezura abafunzwe by'agateganyo imanza zabo zitarashikirizwa amasentare bashika 7,759. Kuwa 14 kwezi kwa11 mwaka wa 2024 hisunzwe itego ry'umukuru w'igihugu nimero 100/126 ryo kuwa 3 kwezi kwa10 mwaka wa 2024 rigirira imbabazi abafungwa bagirizwa ivyaha bito nyene icubahiro umukuru w'icacu cyiza cy'u Burundi yaratanguje isekeza kibaho rikuru rya Muramvya ryo kurekura abanyororo bangane mu 5,442 bari bafungiye mu mabohero atandukanye y'igihugu. Iryo sekeza ryo gutezurira abanyororo ryaciye rikogwa maze abanyororo barekugwa naho ahari abari bagize umugwi ujejwe kubarekura batigenje neza abo nabo bakaba bari kwakurikanwa n'ubutungane. Muhero yose igihugu yarasubiye kandi kugenzurwa ubushikiriza amanza butunganya intonde z'abanyororo bogirirwa imbabazi aho intonde zatunganijwe nko kiboro rikuru rya Mpimba mu kwezi kw'indwi mwaka wa 2025 haramaze kurekugwa abanyororo bashika 106. Abandi batararekugwa haba ku Mpimba haba mu yandi mabohero intonde z'abazorekugwa ziriko ziratunganywa. Uyu mwaka amasentare makuru y'igihugu hamwe n'amaparake ayakukira yararonkejwe abakozi bashasha basubiriye abakukurutse n'abashengeye naho tugikeneye abatari bake. Turashimiye leta y'u Burundi ku buryo bwo kwiyunguruza iheruka kuronsa amasentare amwamwe eka n'abafasha igihugu mu iterambere barafashije ubutungane bitari bike muri uyu mwaka w'ubutungane turangije. Tukifuza ko vyobandanya mu masentare yose hamwe no mushikiriza amanza. Parake nkuru ya Republika y'u Burundi yarashoboye kugenzura amabohero yose hamwe n'amaparake. Aho hose twarashoboye gusuzuma ibikorwa by'abashikiriza amanza turongera turahanahana ivyiyumviro bijanye n'ingene ibitagenda neza vyokosorwa. Nico gituma umwimbu ujanye n'akanovera kibikorwa by'abashikiriza amanza utera wiyongera eka no kubitigiri no kubijanye n'ubwinshi umwimbu ni mwiza cyane. Urwego rw'ubutungane ruri ku kivikoko naho muri rusange dushima ibikorwa byaranguwe n'abashikiriza amanza abanditsi n'abanyamabanga b'amaparake muri uyu mwaka dusozereye intambamyi ntizabutse. Mu ntambamyi nyamukuru twaronse mu bushikiriza amanza harimo izi: abakozi baracari bake umuntu agereranije igitigiri cyabo n'ibikorwa bihari eka n'ibikoresho bifasha abo bakozi mwirangurwa ry'imirimo yabo ya misi yose ahatari hake byarashaje ahandi nta bihari. Aha twovuga cyane cyane amamashini nyabwonko n'imiduga y'amaparake ahatari hake ntayo bafise. Mu maparake baracandikisha ikaramu idosiye bahejeje bakaziha umunyamabanga wa parake kugira bimwe vyandikwe ku mashini. Ivyo biratuma cyane umwanya munini utakara n'ibanga ry'amatohoza ntiribikwe neza. Twifuza ko umushikiriza amanza wese aba afise imashini nyabwonko yiwe n'akamashini gasohora ivyanditswe kitwa imprimante kugira ntasubire gutakaza umwanya. Harabaye kandi n'abadohotse kwibanga barigenza nabi. Abo rero bamwe barahanuwe abandi barahanywe. Twizeye ko amakosa ateza icye y'urwego rwose agiye kugabanuka. Amabohero aracarimwe abafungwa benshi. Zimwe mu mvo zibituma nuko abashikiriza amanza bataritaba ku bwinshi. Akamo tubatera ko gufata amatungo y'abagirizwa ivyaha kugira uwakorewe icyaha azoshumbushwe. Bituma rero umushikiriza amanza aca yihwabira gushira wa muntu mwibohero kuko atabona uko yosigurira uwakorewe icyaha amubajije ukuntu azorihwa ivyiwasahuwe canke yatakaje.
aha twongera gutera akamo abashikiriza amanza n'inyamiramabi guhindura ingendo maze icaha bagitohoze neza ku mpande zose mu ntumbero yo kwerekana ingene wakorewe icaha azoshumbushwa maze hapfungwa bagirizwa ivyaha bikomeye bamwe barekuwe hari ico bonona mu kibano c'abantu. Uyu mwaka turangije dusanga ivyaha biza imbere y'ibindi ari ibi: ubusuma bukabije buza ku gitigiri c'ibihumbi 5,451, ugukubita no gukomeretsa umuntu igitigiri c'ibihumbi 2,505, amasanganya mw'ibarabara 1,134, kwambura umuntu twiye kugwenge 633, gukora no gukoresha impapuro z'amagendo 443, gufata abakobwa n'abakenyezi ku nguvu 415, guhohotera uwo bubakanye 271, kugumuka ku ngingo za sentare 212, ukurandura imirima 169, urudanaza rw'abantu 109, ubuhemu ku giti cya 78. Ibi vyaha kugira ngo umwaka utaha bizobe vyagwanijwe bikwiriye, tuzokwicara dusorongore imvo zituma abene igihugu babikora hama dutore umuti urama. Muri uyu mwaka w'ubutunganiro dutanguye, nagomba nsabe abashikiriza amanza ko basubira bagakora bivuye inyuma kugira barushirizeho umwimbo baronse. Uruhara rw'urwego rw'ubutungane mu muvuduko w'iterambere mu gihugu intasubirizwa, akanovera k'ingingo zifatwa muri ico gisata niho kazotuma umuntu wese ari mu gihugu akora utwiwe adakebaguzwa, kuko azoba yizeye ko we n'amatungo yiwe bikingiwe. Mu guheraheza nashaka gusaba abashikiriza amanza ko iki civugo cy'uyu mwaka bogifata kumuzirikanye kugira bazokigendere umwaka wose. Dusabe igihugu nacyo kibashigikire mu vyankenegwa, na cyane cyane kuduza agahembo kabo, kuko mu ndaharara inzara akazinduka inzigo. Nyanicubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi, mukaba n'umucamanza kizigenza, banyeniteka banyakubahwa batumire bahiri. Inyuma y'ikiruhuko c'abacamanza n'abashikiriza amanza aho intaye z'icese zari zarahagaze, nagomba nsozere nsaba nyakubahwa mukuru wa sentare Ntahinyuzwa ace yugurura icese imiryango y'amasentare yose mu gihugu. Niharamba ubutungane mu Burundi bwacu. Murakoze, Imana niduhezagirane. Nyanicubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, mukaba n'umucamanza mukuru, nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka, nyeniteka umukuru w'inama nkenguzamateka, nyakubahwa cegera cy'umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, nyakubahwa umushikiranganje wa mbere murongo w'urwego nshingwabikorwa rwa leta y'u Burundi, nyakubahwa umukuru wa sentare Ntahinyuzwa, nyakubahwa umukuru wa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro, nyakubahwa muhuza w'abarundi, nyakubahwa mushikiriza amanza kizigenza wa Republika y'u Burundi, banyakubahwa mugize ibiro vy'inama nshingamateka na nkenguzamateka, banyakubahwa bashingamateka n'abakenguzamateka mwitavye bino birori, banyakubahwa bashikiranganje mugize urwego nshingwabikorwa rwa leta y'u Burundi, na cane cane umushikiranganje mu vyajejwe harimwo ubutungane. Uyu munsi urubanza rumuraba ku buryo budasanzwe,
banyakubahwa muserukira ibihugu vyanyu n'amashirahamwe mpuzamakungu ngaha mu gihugu cacu mwashoboye gushika ngaha, banyakubahwa ntwazangabo nkuru muri mu nzego zo kwivuna umwansi n'inyamiramabi z'igihugu cacu ciza cy'u Burundi, banyakubahwa muri mu rwego rw'ubutungane, nyakubahwa buramatari w'intara nziza ya Bujumbura dukoraniyemwo muri uno mwanya, banyakubahwa abakozi bakuru ba leta y'u Burundi muri ngaha, banyakubahwa bihebeye Imana namwe bakozi b'Imana muri ngaha, banyakubahwa mwese muserukira imigambwe yemewe n'amategeko hamwe n'amashirahamwe aharanira iterambere ry'abene gihugu mwashoboye gushika ngaha, banyakubahwa mwese batumire bahire umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye, mwaramutse neza. Mu nkundire ndabamenyeshe uko urutonde rujanye n'ibikorwa vy'iriyugururwa ry'umwaka w'ubutungane w'ibihumbi 2025 ushira ibihumbi 2026 rutegekanijwe. Ubwa mbere duca twumviriza ijambo ry'umushikirizamanza kizigenza wa Republika, ahejeje haza guca hakurikira umukuru wa sentare ntayinyuzwa y'u Burundi. Imbere yuko arangiza hariho abakozi bo mu rwego rw'ubutungane bitanze cyane kurusha abandi baza gushimirwa. Ivyo biheze aza kuba ari wa mwanya mwiza cyane wo gutega yompi ijambo nyarumukuru rya runo rubanza tuza gushikirizwa na Sebarundi akaba n'umucamanza mukuru. Tuza guhereza aho twatanguriye mu gushimira no kwiragiza uhoraho tugiwe imbere na Mufti na y'abagabo Salum, hanyuma turangirize ku ruririmbo ndangabuhizi ruhayagiza igihugu cacu ciza cy'u Burundi. Nyakubahwa mushikirizamanza kizigenza wa Republika, murahawe ikaze. Abasigaye baza gukurikirana muri uru rutonde duhejeje kubashikiriza. Murakoze.